Aladin. Aladin is very happy. He's sleeping, covering himself with Burundi flags. Aladin Irambona. Joint winners for the player of the tournament in the men's competition. So it gives me great pleasure to introduce you our first player of the tournament, Aladin. Aladin Irambona from Burundi. Ndo mchezaji bora. Aladin. Even last year he was the one who won this player of the tournament trophy. Please make it seems like Rwanda's not here, so we're going to give it to man of the year, Mr. Aladin Irambona. Congratulations. Aladin Irambona, best player of the tournament. Last but not least, Captain Fantastic. Hey, without this man, I don't think we'd all be standing here collectively as a group. Every single session, he's always there. Captain Aladin. Putting up, putting teams together, whether it's game or trainings, he's always there for us. Aladin. It's a big round of applause from everyone. Aladin. Irambona Aladin. Captain Aladin kandi Aladin twavuganye ku munsi wejo ariko aratubwira ibijanye n'urukino rw'uno munsi. None uno munsi turiko turavugana kandi igikombe tujeje kugitsindira dusinze South Sudan ibitego 3-1 urukino rutari rworoshe na gato. Urukino by'ukuri rwaranga finale icarico. Turi kumwe na Aladin captain niwe yarongoye izi ngabo zacu z'ugwaruka rw'Abarundi. Kuva ku munsi wa mbere tukiri mu migwi gukuranamwo turagera turakomeza gushika n'uno munsi none turatwaye igikombe. Aladin kino gikombe gisobanura iki? Akwereje nta majambo mfise y'ikirundi kubera ikirundi kirangora. Nta kibazo uvuga ikirundi. Nta majambo y'ikirundi kubera njewe nashobora kuronka kuvuga nyene ukuntu niyumvira ubu. Mugabo ikintu cya mbere n'urushimo ku bakinyi kubera umunsi bakoresheje ingufu ukeneye iminota 90 n'iyindi yongeje kubera ni kubashima. Mugabo kuri iki gikombe gukina imyaka 3 utagitsinda 3 kuri final ushika muri finale udatsinda kubera ukuntu twarize iyo myaka twari kurenza. Mugabo umwaka turiko turarera ibiryoshe. Mu mwaka uheze wararize cyane pe. Birahugora kuja gutora agashimwe kawe k'umukinyi wihiganwa rw'umwaka last year. None uwo mwaka naho nyene wamyurira kubw'umunezero. Aladin kino gikombe gisobanuye iki kuri iyi community yacu y'Abarundi? Oya ni gikombe kinini kubera yerekana yuko generation nshasha ishobora gutsinda. Yerekana yuko generation iri kiraza irikarabereka yuko ukoze n'inguvu bashobora gutsinda. Twaronse red card mu gice ca mbere urukino rugitanguye tugira ubwo badunoneho karabaye barariraguye mugeze muri dressing room half time twari kimwe kuri kimwe mwabwiye abakinyi iki? Ikintu ca mbere twabariye ni kweri twariko twari hejuru yabo nitwe twariko turakina neza naho twari dufise abakinyi 10 nivyo twavuze tuvuga ati kuma mukina kuma mumwirukamo kubera benyene nibo batinya bafise abakinyi 10 na bamwe natwe dufise 10 gusa mugabo nitwe turiko turakina neza cyo ni kuguma tubakina tuguma tugira ivy'iwacu tureka ivyabo amagora azoza nivyo twavuze kweri. Igikombe turagitwaye kwa tumaze gutsindwa kuri finale nyinshi. Finale finals 3 twarasinzwe no final gira 4 tuciye tugitwara. Nakantu ni gikimwakoresheje kidasanzwe ho byatugitware. Nta kintu kweri kidasanzwe. Nyene twakoze nk'uko twara dukora ama entraînement yaramenze amwe mugabo kweri ndibaza yuko muri uwo mwaka twari dushonje ni ivyo gusa twari tugikeneye cyane twari kuchonje wewe ubwo wabaye player of the tournament this year na last year
imyaka 2 kurikirana uronga ico gihembo cy'umukinyi yigeneje neza gusumba abandi mu kibuga bisigura iki kuri wewe kuri career yawe mu mupira w'amaguru kuri jewe kweri ivuga ibintu bitoye kwera jewe ukuntu mbona umupira si umukinyi umwe gusa ashobora kugutsindira igikombe bitwara ekipe yose kugira ngo ntsinde ico gikombe ntegerezwa gushimira abandi bakinyi kubera batariho jewe sinashobora kubitsinda tukubona ukina ikibuga cyose you are Mr everywhere ikibuga cyose twobebwa inamba yawe yariyo box to box ikibuga cyose uri kura defending uri kura tsinda ibitego Aladin ufise how many ranks do you have ufise amahaha 3 bigenda gute bigenza gute training hard tubwira ibanga ukoresha tuzoribwire n'abana bacu nabo kweri impemo nizinshi kubera dukora akazi kenshi kuvuga beke kuri ico kibazo kweri amaentraînement ni menshi jewe kweri ndishiramo ibintu mu mutima no mu vyiyumviro kuvuga ati jewe ngomba gukora kurusha uri hafi yanje so kwibwarira ivyo iyo ni message ngoma nibarira kila munsi ni sawa kubona yuko nshobora gufasha abakinyi banje gusa Amurani 3 yadukiniye kandi I think ngo bari ubwanyuma kiniye ekipe yacu kubera yamaze gutongwa n'ama ekipe yakomeye yo mu kino gihugu azogena muri Adelaide United bane story irankunda nabo baraciye hani wacu muri ekipe y'Abarundi baragenda ba Elvis Kamsoba ba Pacifique niyo ngabire na Badoni niyo nkuru na nyene yakinya ariko Turayize ko ari muri ariko aramenyerezwa hariya muri Central Coast Mariners ibi bintu bisobanuye iki ku bana bacu b'Abarundi abakinyi benshi bariko bagenda bakina ku rwego mpuzamahanga reka yuko Burundi bukomeye Burundi cyane ngaha muri South Australia turakomeye kweli turafise abakinyi abana batoye barabibona bakavuga ati jewe ngoma kuba nk'uwo ngoma gukina nk'uwo bigatuma baba motivated bavuga ati nanaka yahagire naje kanda hagere so ni sawa kweli kubabona kandi baje bakini bose twarokinanye ubu kubabona iyo bashitse kweli bageze kure biraryoshye nagira umutima mwiza ndaryoherwa na jewe abavyeyi ntibakunda kurekura abana ngo bagende gukina umupira captain gira ikintu babwiye ivyo uriko urambaza ikintu kigoye kweli uriko urambaza kigoye kubera ndumva n'ubwenge bw'abavyeyi mugabo umwana afise ikintu icyumviro kandi yagomba kwikurikirana n'inguvu n'umutima ni kumurekura kubera ntuzi yashobora kugenda ntuzi yashobora gushika nivyo nabarira abavyeyi kombe turagitwaye tuzo celebrating ajyana twamaze kumenya umunsi wo gucelebrate mu ndwi za ku gatandatu next week ateka itariki 16 tugenda kuri tuzohura hamwe turi equipe nabo muri community tuzogira barbecue twemereye impene zibiri tuzoziteka tujye celebrating okay thank you so much nacho muragize neza kweri murakoze thank you